Ndini iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru agezweho kuri uno munsi tukaba turi kwigenekerezo ya 24/0 umwaka w'ibihumbi 2026 na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa irya nino nga mu gihugu c'u Burundi yoba ibiriko biravugwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'impinduka zaraye zikozwe n'ubugu Varisito Ndayishimiye. Ni mugihe benshi bariko baravuga yuko ihangana riri mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ryoba rigisibije muri no minsi cyane cyane ngo kuri bamwe mu bategetsi batabona ibintu kumwe na President Varisito Ndayishimiye ndetse n'abayagennye mu mabanga mu minsi iheze muri leta yiwe. Kuri ubu amakuru avugwa agezwe ko muri kano kanya nibogozwa ry'abashikiranganje babiri aribo umushikiranganje w'ubutungane yariko arakezwa na bose kubera impinduka zikomeye cyane yakoze muri iki gisatabe na Jean ariwe Artemone Katihabwa ndetse na Jean Claude Nzobaneza nawe akaba ari umushikiranganje araye abogojwe mabanga. Aba bompi bari bamaze amezi 5 gusa muri leta. Artemone Katihabwa yatwara ubushikiranganje bw'ubutungane agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira. Uyu yarayasubirijwe na Alfred Ahingejeje kuko Jean Claude Nzobaneza nawe yatwara ubushikiranganje bw'inyubako n'uburaro no kunguruza abantu n'ibintu. Uyu nawe yarayasubirijwe na Damien Niyonkuru. Artemone Katihabwa uyu ni umuntu ashoboye kwandikisha izina ryo mu mwanya muto cyane yamaze mu mabanga. Kuko aba bose bagenywe n'umukuru w'igihugu mu minsi muri myandagaro umwaka uheze w'ibihumbi 2025 Artemone Katihabwa ntiyarazwi na gatoyi ariko mu mezi 5 yaramaze ari umushikiranganje agiye ari umushikiranganje akundwa cyane kuva tangu amabanga yiwe. Rero Artemone Katihabwa yahuye n'intambara zitoroshe. Ya mbere yaje nk'inyirana na Angelina Ndayishimiye umufasoni w'umukuru w'igihugu yatinya ko atazomworohereza ibijanye no kurungika amafaranga n'imfashanyo muri fondation Mugiraneza ya Angelina Ndayishimiye. Niko kurondera rero kumwaka igisata cyo gufatana mu nda Direction Générale de la Solidarité Nationale. Artemone Katihabwa ntakatagize aritura umukuru w'igihugu ariko vyarangiye ico gisata kijanywe mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta n'akazi butwagwa na General Gabriel Nizigama bataziratibiya asanzwe ari inshuti mfamfe ya Angelina Ndayishimiye. Nivyagarukiye ngaho kandi Angelina Ndayishimiye yarashizeho uburyo bwinshi bwo gucunga uyu mushikiranganje. Mu rugo ku mushikiranganje harohawe itegeko ryo kwa matanga raporo kwa Angelina ijanye n'ibikorwa vya buri munsi vy'umushikiranganje. Amakuru akavuga kandi no ku kazi ko Angelina Ndayishimiye yarungitse umwizigirwa wiwe yahora ajejwe protocole yiwe ngo aje kuba umunyamabanga yamaho secrétaire permanent mu bushikiranganje bw'ubutungane. Mu mezi 5 gusa Artemone Katihabwa yarashoboye gukuza mu mabanga abashikiriza amanza bari monogoje mu kurya ibiturire gupfungira abantu busa kudandaza ikigongwe kwanka kurekura abajeje umunyororobe n'abajejwe n'ubutungane. Ikurwa rya Procureur General de la République Leonard Manirakiza n'ikurwa ryanezereye benshi muri Munyonyo umwaka uheze w'ibihumbi 2025. Muri Kigarama h'umwaka uheze nanone w'ibihumbi 2025 Artemone Katihabwa yarategetse isekeza ryo kwandika abanyororo bose bajeje umunyororo be nabejejwe n'ubutungane ariko bakagoma bapfunzwe. Abapfunzwe batagira dosiye be n'abatigeze bajanwa mu butungane. Mu mpera za Kigarama iheze President Ndayishimiye yavuze ko abo bantu bose bagiye kurekugwa mbere anemeza ko kugwanya karenganyo kari mu butungane ari cyo kigiye kuja imbere. Byari byitezwe rero ko anabivuga mu ijambo riheze umwaka. Ivyo ntavyo yavuze. Hari abanyororo bake cyane bagirizwe ivyaha bito barekuwe ariko benshi muri babanyororo b'inzira karengane bagumye bapfunzwe. Aho rero niho vyabonekeye ko Artemone Katihabwa ashobora kuba atacizewe. Haracindwa izibiri Artemone Katihabwa ari we mushikiranganje umwe rudende yabonetse mu masengesho y'umuryango wa Reverend Ndikuriyo Imakamba. Biragoye kumenya ko ivyo birimwo mu bitumya bogozwa. Jean Claude Nzobaneza nawe yari umushikiranganje atazwi gose nkuko benshi bariko barabivuga hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu myaka 2 iheze hari benshi Jean Claude Nzobaneza azobwira ko yigeze ko umushikiranganje bakamuhaririza. Uyu mushikiranganje yatwara igisata kinini cyane ariko agiye abarundi batamumenye. Aratandukanye no yasubiriye ari we Dieudonné Dukundane. Jean Claude Nzobaneza abaye kumwe basokuru bavuga ngo uyu we ntiyakije.
Itegeko rya President Ndayishimiye ntirivuga ico Artemon Katihabwa na Jean Claude Nzobaneza bahowe. Amabanga y'abashikiranganji ngo namabanga asanzwe atoroshe, bameze nk'abakozi bo ku munsi bashobora kubogozwa buri munsi buri saha. Iteka ry'umushikiranganji ntirihagaze ku minsi amara muri leta ngahubwo ahambaye izina siga. Turakeje cyane Artemon Katihabwa ko vyo yaramaze kugerageza gukora mu bushikiranganji yariko aratwara. Uyu Artemon Katihabwa na Jean Claude Nzobaneza bakuwe bari mu masengesho CNDD FDD ariko arabera Igitega. Aba bashikiranganje bashashe nabo turaza kubagaruka ko abo babazidamiye niyo nkuru nabo bodusangiza ivyamuranze kugira ngo tuze kubibageza ko. Gusa ico twababwira ku mushikiranganje mushasha w'ubutungane Alfred Ahingejeje, uyu akaba yabaye umushikiranganje nk'ubutungane agateka kazina mu iterambere ridakumira, uyavuka mu ntara y'Ibitoke, azwi cyane mu mashiramwe aserukira abatwa. Yaranabaye kandi umushinga amateka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2015. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 nawe yarungitswe mu nama nshinga amateka ya Afrika y'ubuseruko. Uyu rero niwe yarayagenywe na President Ndayishimiye ngo asubirire Artemon Katihabwa yaramaze amezi 5 gusa muri leta. Benshi cyane ku biri kuvuga ku biriko biravugwa kuri iri kurwa rye umushikiranganje Artemon Katihabwa turaza kubigaruka ko. Gusa hari amakuru dufise ko yoba ashobora kuba yabogojwe bivuye ku nyinyurana ridasanzwe n'ubundi riri mu ndongozi z'umugambwe CNDD FDD, cyane mwihangana rigaragara ko riri hagati ya Reverano Ndikuriyo ndetse na President Varisito Ndayishimiye. Tukiri mu gisata ca politike, reka tugiuze n'igisata c'imigenderanire n'andi makungu. Hoba hari ambasaderi w'u Burundi yitwaritse abarundi mu bihugu akoreramwo. Hari bimaze iminsi bishikira abarundi mu gihugu ca Tanzania. Ibi bigatuma umuntu yibaza nimba mu vyo abambasaderi b'u Burundi bajejwe harimo kwitwararika inyungu z'abarundi mu bihugu barimwo. Hano tugiye kubasangiza urutonde rw'abaserukira Burundi mu bihugu vya Afrika be numwe ari mu gihugu c'Abarabu. Abari muri ivyo bihugu mwodusangiza amakuru mufise kuri bano baserukizi b'u Burundi. Ese hoba harimo numwe basitwararitse abarundi aho ari. Wa mbere reka tuje i Abuja muri Nigeria, hariyo Edouard Nduwimana. Uyamenyekanye cyane nk'umushikiranganje yabangamiye rwose imigambwe na societe civile, ajejwe ibihugu bitari bike vyo mu burengero bwa Afrika. Hari umurundikazi yigeze kugirira ikibazo muri Benin. Twarumvise ko Edouard Nduwimana yabajije amakuru yavyo. Ese vyo bishika akitwara ikibazo by'abarundi bari mu bice ajejwe. I Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia hariyo Willy Nyamitwe, uyahoze ari umuvugizi wa President Nkurunziza. Mu bihugu ajejwe harimo Sudani y'ubumanuko. Nyamitwe azwi mu rwanko afite abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Hari amakuru avuga ko hari abapolisi yarondeye ku kibuga c'indege ca Addis Abeba ngo bamucungira abatavuga rumwe n'ubutegetsi baza baraca kuri ico kibuga c'indege. Yarigeze kandi no gukora itangazo ry'ibintu vy'umurundi vyari vyatakaye. Aravuga ko agaragaza kwiyegereza abarundi baba Addis Abeba, bamwe bafata ko harimo intumbero yo gusoma urusako mu bafatwa nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Mu mezi aheze yarabonetse agwanye cyane umwe mu barundi bakora mu bumwe bwa Afrika. Bamwe bati ese yo bafasha mu gutora umuti ibibazo by'abarundi mbo mu gaca jejwe. I Cairo mu gihugu ca Misiri hariyo Omari Ntezimbere. Uyarakunze kuboneka ari kumwe n'abanyeshuri b'abarundi biga mu Misiri. Abanyeshuri bakavuga ko abakira neza kabumviriza natagira inyishu ku bibazo vyabo. I Kampala mu gihugu c'Ubuganda hariyo General de Brigade Jules Ndokubwayo. Uyu yahoze agendanira President Ndayishimiye, yari chef du protocole d'etat. Abamuzi bamuvuga neza. Ubuganda bukaba ari kimwe mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko burimwo abarundi benshi b'impunzi. Ku rubuga rwa ambasade haraboneka amafoto menshi Jules Ndokubwayo yatunganije ibirori ahuramwe n'abarundi. Benshi bakibaza niba koko yo bayitwararika ibibazo aba barundi bacamwo, ese yo bagerageza kuganira n'impunzi canke arazicunze. I Lusaka mu gihugu ca Zambia hariyo Eveline Butoyi, uyahoze ari umuvugizi wa President Ndayishimiye. Niwe mu ambasaderi wenyene tumaze kubona sohora itangazo yumvise umurundi agandaguwe. Niwe kandi tumaze kumva yagiye ahantu hapfungiwe abarundi. Ariko Zambia ni igihugu abarundi bagiriramwe ingorane nyinshi cyane. Uyu nawe turaza kumugaruka ko makuru yacu akurikira. I Nairobi mu gihugu ca Kenya hariyo Eveline Habonimana, usanzwe ari ba mwana n'umuryango wa President Ndayishimiye, inabukwe wa Jodel Ndayishimiye. Kenya imwe impunzi z'abarundi ni igihugu kivugwamo kandi imbonerakure nyinshi zikorana na ambasade mu ntumbero yo gucunga abarundi. Hari abarundi kazi bamaze igihe
bagirira ingorane zikomeye ziva ku bufunga kiwani. Ese vyo bishike Verine Habonimana akitwarika ibibazo vy'abarundi? I Pretoria mu gihugu ca Afrika y'Epfo hariyo Alexis Bukuru. Muri kahise kiwe azwi nk'umukozi w'iperereza atagira ikinya kandi ashobora no kubeshera abantu. Afrika y'Epfo ni kimwe mu bihugu abarundi bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Alexis Bukuru kandi akaba ari umwe mu bidogekwa cyane n'abarundi ko batigera bamwumva ku bibazo bahurirayo navyo. Iraba mu gihugu ca Maroc hariyo Nestor Bankumukunzi yahoze atwara CNC, no kuvuga urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibimenyesha makuru. Na ambasaderi avugwa gake cyane n'urubuga rwiwe rucako amakuru make cyane yerekeye ivyo akora. Biranatangaje kandi mu gihe yahoze ari umumenyesha makuru, ubwo ngo hari ico amarira abarundi babayo. Muri Algeria hariyo Elizabeth Mugerasoni. Yuwe ntazwi cyane, ni igihugu kirimwe cyane abanyeshuri muri za kaminuza kandi bamwe bafise ibibazo bikomeye. Kinshasa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hariyo General Major Agricole Ntirampeba Mwamba. Uyamenyekanye cyane mu gihe yari umuyobozi mwishikira wa General Adolphe Nshimirimana mu iperereza. Mu bisagara vyinshi vya Kongo abarundi baravuga karenganyo bakoregwa nko gutozwa amafaranga menshi atumvikana. Ni kenshi kandi bifuje ko ambasaderi Ntirampeba agira ico avuze ariko ntarigera abafasha. I Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania hariyo Leontine Nzeyimana yahoze ari umushikiranganje ajejwe umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ntaco twamuvuga ko amagorwa abarundi barimo muri Tanzania yararengeje urugero. Iliadi muri Arabia Saudite hariyo Jacques Yakubu Nahayo, abakenyezi b'abarundi ukazibona nabo bari muri ico gihugu bamba bariko baratabaza. Urubuga rwa ambassade nta na kimwe rwerekana ko yitwararitse abarundi baba muri ico gihugu. Ese wowe uri hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, ese userukira igihugu c'u Burundi yoba ashika agakemura kimwe mu bibazo muba mufise? Gira ico shikirije muri commentaire. Passport rero ibintu vyama vyisubiriza muri pafe ngo nisanganye, ese canke birategurwa? Hari abantu benshi bariko baravuga ko bagira bakwiza amezi 5 batararonka passport zabo. Bagize barabaza bishurwa ko udutabu twabo twaheze, ariko ofisi miliyoni n'ibihumbi 200 vy'amarundi we ayironka mu minsi 3 gusa. Mu minsi iheze twaravuze ingene abasuda bariko bakwa imiliyoni 2.5 kuri passport imwe. Utubazo ni twinshi rero kuri ibi bintu vya biriko birabera muri pafe muri iki kigo cy'igihugu kijejwe uruja n'uruza mu gihugu. Ese ko bino bintu vyama vyisubiriza, pafe nigera imenya ko udutabu turi hafi guhera maze kadutuma ko kare canke hoho ni kuki batuma ko dukeyi? Benshi bakibuka ubwo General Arengiyome Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere ndetse anakora mu nzego z'umutekano kuva mu mwaka wa 2005 gushika apfunzwe mu mwaka wa 2023. Arengiyome Bunyoni ngo numwe mu bamye bafise isoko ricapa tuno dutabu tw'inzira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi bidogera amafaranga menshi batozwa kuri utwo dutabu, cyane ayavuga ko harimo komisiyo Arengiyome Bunyoni yaronka bivuye kwishira hamwe ry'abahinde yoba yari yarahaye iyo soko. Gusa kandi ico gihe Arengiyome Bunyoni akiri mu mabanga, ibi vyose vyaraboneka mu gihe akuwe vyinshi vyari byavuzwe ko yari yafashe mu minwe yari yarabikanze cyane bigatuma bitaboneka, ariko apfungiwe ibibazo vyarunyutse rwose. Ese utwo tundi umuntu aronka yarishe umurengera tuva hehe? Ko General Maurice Mbonimpa ari wasinya kuri passport isohoke, yoba ari we nyene yamategura igihe zizokena kugira ngo azigurishe menshi. Ibi bintu vy'ubusuma ko bubera muri pafe ko vyama bizwi, ni kuki bitigera bihanwa nabo hejuru? Kubera ko umushikiranganje ajejwe pafe General Leonidas Ndaruzani ataca avuga. Ese kubera ko umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahonuye ataca avuga, kubera ko president Ndayishimiye ataca arigera bivuga ko. Ese yo bari systeme y'ubusuma bose baronka ko? Inzego zijejwe kugwanya igiturire zoba arizo zonyene zitazi ibibera muri pafi rya perereza rizi kunyuruza abantu gusa ryo baritamenya ibibera muri pafi. Ibi bintu bigafatwa nk'akamaramaza ku Burundi. Hari umuntu yatwaye pafe arashobora guhagarika ayo mabi. Uyu yari General Jimmy Hatungimana. Bamwe bati barafumba bayimusubize nimba yogumana wa mutima yamanye akirongora iki kigo.
Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya hari nandi makuru menshi turiko turabategura ku vyoba biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari vyinshi bitangazwa ku busuma bwa bukorwa n'ishiramwe Rumiteri ngaha mu gihugu c'u Burundi, benshi bakavuga ko hari abategetsi baba babifisemwo akaboko. Ibi navyo turaza kubigaruka ko mu nkuru yacu itaha. Nako kandi hari vyinshi turiko turatohoza cane ku biriko bibera Igitega, tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere. Ni Umuhuza TV Imana bahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.